Mbemuta kumenga wabuze amahoro we nibiki ariko we ntabyo ubona ibiki rindira urabibona Bavyeyi ko muri hano n'amahoro Imana ishiri umwenge nenda gusezeye nta mugabo yororwa nk'igitungwa akibasha akaniko kanya niyumvire ko twosubira ku muhira uko igisagara n'icabene co data akaba ari ikosa nabakoreye ndabinginze mu mbabare n'umugenda hewe ubwo we ntusatse ariko umuntu ubu buzima turimo hari ubwo hari bwigera ubona hariya ku gatumba umuntu turya tukarya inshuro tutazi kandi indya ziryoshe nka kurya hariya ku gatumba twari twigeze tubibona bijya iyo nda yawe izokuzura ivu ukaba utabonye icabaye tugishika uzorinda upfura impumyi reka umwana wacu yigenge ubarakuze umwana wacu aradukunda ntavyo wabonye hajya ujya mukobwa ntazosubira kutuvugisha niyasubira naho azogira ico atinya reka tureke umuhungu wacu w'ikinigeri yigenge nawe arakuze arageze kuba kurwiwe ntiduhamukire ivyo tutaronse mu buto bwacu ahubwo twishimire ko umuhungu wacu afise ikosa mu rukundo rirabaho ariko ntuciho uwo mwakundanye iyo biba biri uko jewe nawe ntituba dusazanye nuko biri aha narashitse ndi mu rugo rw'umuhungu wanje simpfa ndakugeza inyuma sawa sigara uruha ariko umenye nyuma y'imisi 3 uzosanga narongoye uwundi bavyeyi burya ahantu muri ni mu rugo rwanyu ibiri muri urugo rwose murabigaba na jewe ndimo kubera iki none muhunga amatungo yanyu ega ivyo turabizi reka tukureke tegura urugo rwawe rushasha niwo koroherwa urongoye natwe turi ngaha ariko tutabaha n'imigenderanire yoba myiza papa jebaza ko atakibazo ko ariko muvyifuje je ndubareze ivyumviro vyanyu reka jewe ntume ku muduga ndawusitse kuri garage je ndabitanire ndabashitse muhira hama nizere ko ata mutima mubu biteye muhana ntugire ikibazo ko imico yacu urayimenyereye ariko umurundi we vyomugora sawa ndakurahiye sindakugera inyuma aha narashitse kugira ngo ndaguhata basi ariko umenye ko inyuma y'imisi 3 atani isaha izorenga ko ntazanye ubundi inzira si divorce gusa urashobora kumuha divorce hanyuma munyuma akagaruka kugora cyangwa akaja mu by'abarozi mara mu bugizi bwa nabi nakora divorce bijya niyoroshe mama ndakwinginze n'ukuri umbwira ikintu ushobora gukora cyose ubwira ni kurujya mukecuru inkandagira bitabo kugira ngo hama ashobore kwigarurira umutima wa shera ikibazo cya mbere n'abana bawe natari ingorane wewe nk'umuntu akuze kora umwitange kuko utamwitanze arashobora kukwitanga yibaza ngo ariko aragirira nawe umwana wanje urazi bivuze ko ari ukuri nanje hakumbura shera no buri binyegereye byose mu buzima bwanje
Sheila! Shay! herekeza undi mwana. Mama, murakoze cyane. Kandi ugenda uramuyagisha neza. Uriya musaza wawe asigaye angana uko? Je na mama wetu tuzinanye kuva kera. Mbe mama, yakigawe kuvenga hani shahe. Kuva ryari ndakubarira yuko atamwana wanjye azorongwa n'umatize. Mama, ubu rero Amede ntashaka imaze imbere yanyu. Sawa, gusa igihe cyose uyitanguje hera mu rugiwe. Sheila, ni wishinga mama. Uzicuza ubuzima bwawe bwose. Umenye ko atamuntu agukunda nka Amede. Ntazovuga agaciro nk'ako yaguhaye. Uzawirinde kwitwa umuhembu. Sawa? Urakomeye? Ego. Mbe wakaba ari umunyeshuri agenda ijoro? Kugenda ijoro byambaye ko rimwe gusa naha niyo kamere yanje. Nurujya munsi mu gatondo wagiye gute ko nakurondeye ndakubura? Iyo narazindutse ko nari ngiye kwitegura nje school. Okay. Nane samduzo buri muhira ndozo gutegura bya bindi nakwemerera. Ego, niho nzobandi. Sawa, kanyaruke rero mugenzi ntasige ko yanumva nshonje cyane. Ujya mu meke wamubonye? Oya sinamubonye neza. Numye nakubwira ko naraye ndarota sha. Oya ngo dusubire inyuma ndamurara. Yareka twadusarishije. Ariko Lina, ko wase Davi ngo nukakuruta. Ujyawe ko mbona aruta Davi kure nini. Sisi, ibanga ry'urukundo nta numwe ararimenya. Nanje ubwanje sinzi biko biramba ko vraiment. Global Entrepreneurship, hello? Are you the chief chairman of the company? Of course, yes. This is Mkwano Company Limited. Okay. Anything new? Of course, yes. We'd like to inform you that you are the winner of our project market, and apart from this information, you may receive our plans through your email. Congratulations, Mr. Chairman. So glad to hear this. And I promise to put your information in consideration. And I'm ready to work with you hand in hand
for good our companies and our countries. Welcome. Thank you very much. Oui, ingénieur. Vite. Mbeo uri hagufi ndakurabe nje kukwereka ya parcelle. Ofete shaka kuko umuntu yokora pla yabanje kuharaba ingene hameze. Gome. Sawa reka ndakakurabe ndaje. Sawa merci. Uyu engineer ari ambwiye bajyanye imodoka muri garage muri 30 minutes acagaruka. Harankoresheje nabi. Wambwire ngo ari hano hamaje kandi ngo si hari. Reka mbande nje muhira mvuye kuri teneroshe cyane. Ndibaza cangaruka mu mwanya. Sawa? Ndabona yanze umayimatse. Ariko naraba nivo ugezeko nta muntu agihari wo kugufatira icemezo naho bari abavyeyi bawe kandi buri muntu wese misi yose agira indoto yifuza kugeraho kandi biba ngombwa kuziharanira ariko bitabanje kuyumvira ku vyemezo bimwe bimwe kenshi usanga wahujije destiny. Ndiko ndakuraba nk'umuntu nkunda cyane kandi nifuza kumenya ubuzima bwawe buri mwanya. Ndabona usa n'umuntu wabuze inzira wofata. Kweri kuri kuvugira mugani gashiri wacu. Urazi mukunda. Buri gihe abavyeyi badoza kimwe zabo cyane. Kandi iyo twitaye ku mpuwe zabo kenshi biraduhuvya kuri za ndoto twifuza kugeraho. Sheri, ushikiye sasa ndatabona neza ikintu kimwe kuvuga. Oui. Sawa ndaje reka twahuriye. Sheri, reka jenje mu vy'akazi. Ndibaza turaza gusubira mu ndi mwanya. Ariko manze ndakwisabira ikintu kimwe. Zuribuka basi ikintu kimwe nuba naramaze mu buzima bwawe kugeza uyu munsi. Naho ntinzi ariko ivy'urukundo vyovyo
ndabona biriko biraguhera. Chérie, reka na David umugabo naguhitiyemo atazo guteza ibibazo ni ingénieur. Mama, by'ukuri mama niwe wamvyaye kuko kumumpatira ku mugabo yubatse afise n'abana mu gihe uzi neza yuko hari umusore dukundanye igihe yankunze ataca araba naje taho ndigeze, ariko ushimisha no kuma abantu bashimiye amashuri nigishijwe n'uwundi. Ayo mashuri nyene uhaya niyo azoza aragutuka nimwamara kubana kugakosa ko tuzokora. abonye kere muri sanzwe ni nziza kubana kwa baduhaye ndabona ni sawa ntabwo isigaye nuko twaza tuzanye materiye kumbona umenga si uriwe Engineer urukundo n'ikindi kintu. Si ibibazo mu rukundo ko tukuba tuguwe twese. Engineer nawe ufise ibibazo mu rugo rwawe. Iyo nza kumenya ko urukundo rubabaza nk'uwo ukuri sinari gukunda ukundi. Imisore mutarubaka mugira ibibazo byo gushaka kubaka, natwe tumaze kubaka twifuza kurusambura kugira ngo duhitemo tugira yandi mahitamo ukundi gusha. Twifuza gusambura. Aroshe oui bona kuri chantier gatoyi reka cinda ndaje ubunyene reka manye nkimuhira kwihindura. Okay bo ame nibaza yuko byinshi twabivuganye ibindi tuzaza kubana tubivugana kuri internet mu bantu bikiragiye ntuze hama raba usimbane muhira usimbana ho gatoyi ntwari imodoka kugira ngo nyaruke muhira turaza gusubira.